Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi ibintu birahejeje gukomera cyane. Turaza kubigaruka ko mw'idonido ry'amakuru twabateguriye kuri imbonesha kuri yacu anero yanyu ya Burundi News TV. Ndabaye ikaze kuri mwese mumviriza ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri rero kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza muherereye Igitega, abatwumviriza muherereye Muramvya, abatwumviriza muherereye mu Kirundo, namwe mwese mumviriza ibiganiro vyacu muherereye mu makomine atandukanye mu gihugu cacu c'u Burundi, ndabaye ikaze muri aya makuru yacu mu buryo bw'idonido. Kuri ubu ngubu rero reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri we wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba atarabikora aka niko karyo ndagusaba manuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uraca urabona ari akazogera nawe nyene upyonde ko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira, ingingo nkuru turazifatira kuri ayo makuru. Ndabaye ikaze ku ngingo nkuru tugiye kugaruka ko muri ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Aka kanya General Prime Niyongabo agiye kuva mu gacere avuge ibintu biteye ubwoba mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko avuga ko umukuru w'igihugu yoba apfungiwe Igitega. Ibi vyose turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Amakuru ava mu gisoda, General Prime Niyongabo agiye gushira agaragara itangazo. Biravugwa ko General Prime Niyongabo agiye gushira agaragara itangazo riteye ubwoba ku mukuru w'igihugu nyiricobere General Major Evariste Ndayishimiye nyuma y'intureka ya kudeta ihejeje iminsi itari mike yibonekeza mu gihugu cacu c'u Burundi. Turategereje ibi vyose turibuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Biravugwa ko igisoda catanguye imigumuko nyuma yuko hari amajambo akomeye cyane batariko barahuriza ko n'abagenerale bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi. Abariko baterera aka karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bava mu makungu nabo baba bahejeje kubogozwa. Biravugwa ko ibi vyose bigiye gukurura indyane mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nyuma yuko Reverien Ndikuriyo kuri ubu ngubu umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD kuri ubu ngubu ari we agiye kuba arongoye Uburundi vy'imfata kibanza. Ariko turategereje niba ari we mwanzuro General Prime Niyongabo ari bushire ko umukono kandi abashikirize abene gihugu. Umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nk'uko igisoda cibitomora kivuga ko atagishoboye kurongora igihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko hari imigambi itandukanye igisoda kitariko kirumvikana ko biriko biravuga ko ibi vyose bigiye kuba bibi cane mu Burundi. Nibici igisoda cy'u Burundi kitariko kirumvikana ko General Prime Niyongabo mwarumvirije umugambi ukomeye cyane wo kurungika abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Uyu woba ugiye gukurura indyane mu butegetsi bw'u Burundi. Igisirikare mu nama canzuye ibintu bikomeye cyane. Ivyari ku mirongo w'ivyigwa vyari ibintu biteye ubwoba kandi biteye amakenga mu gihugu c'u Burundi. Ni gute igisoda kiriko kiradandazwa abana b'u Burundi? Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Umwe mu bakoranaga n'u Burundi kuri ubu ngubu yafatiwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo acatabwa mu mvuto. Navyo turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Umugambi wa kudeta mu gihugu c'u Burundi woba ugiye gushika hehe nyuma yuko General Prime Niyongabo agiye kuva mu gacerere agatangaza ibintu bikomeye cyane ku gihugu c'u Burundi. Nuhe muco ugiye gutangwa ku bijanye na kudeta? Abeshi mwabifashe nk'ububeshi abandi mubifata nk'ukuri, ariko aka kanya tukatugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko, uraca urabona hari akazogera nawe nyene upyonde ko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Umusoda akomeye cyane yavuze ko umukuru w'igihugu aba yejeje iminsi yibonekeza mu makungu kumvo zo kurondera bazomufasha kuguma ku burongozi mu gihugu c'u Burundi. Mwarumvirije amakuru yagiye kurabwa mu gihugu ca Tanzania mu mugambwe wa CCM, ariko nanone ayo makuru na makuru akomeye cyane adahumuriza na gato. Igisoda c'u Burundi gihejeje gufata iyi ngingo ikomeye cyane nyuma y'itangazo giturumbuka rigiye gushirwa agaragara na General Prime Niyongabo. Ninda agiye kurongora u Burundi vy'imfata kibanza.
turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Injyane zatanguye kwibonekeza mu gisoda c'u Burundi nyuma y'inama yabaye ku igenekerezo ry'ejo haheze ku igenekerezo rya 13 mu mwaka wa 2023, inama yari yahuje abajenerali bakomakomeye. Muravyumviriza muri aya makuru, reka ayo makuru nandi twabateguriye tuze kuyagaruka ko mwido nido ry'amakuru twabateguriye. Reka ndabasabe amakuru yacu tuyatangurire ku yandi avurwa mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko mwido nido. Kuri ubu ngubu ibintu birahejeje gukomera cyane mu butungane. Reka tuyatangurire kuri ayo avurwa mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma turaza kubashitsa ko ayo nandi avurwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Urudandazwa rukorerwa abasirikare b'u Burundi bakagandagurirwa muri RDC ruhagarare. Biriko mu nyuma z'uko ayandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, tugire ngo tuyatangurire ko mu nyuma turaza kugaruka ko havugwa kuri iri tangazo General Prime Niyongabo agiye gushira ahagaragara. Nuhe murongozi vy'imfata kibanza agiye guhabwa uburongozi mu gihugu c'u Burundi. Aka kanya General Prime Niyongabo niwe nyene afise ijambo rikomeye cyane ryo kuvuga mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko umukuru w'igihugu kuri ubu ataka ryo ko kubwira abene igihugu ingene arimo. Reka makuru yacu tuyatangurire ku makuru avugwa c'ibitoke. Kuri ubu ngubu abakiri bato barenga 10 barasambanishijwe ku nguvu mu kiringo kidashika ukwezi. Abigeme bakiri bato n'imiyabaga idashika imyaka 15 barasambanijwe mu makomine 3 agize intara ya Cibitoke mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Harurwa abasambanijwe barenga 10. Umwumvikano hagati y'imiryango y'abasambanijwe n'abakoze ubwo bubisha igiturire mu butungane biratuma ingeso yo gusambanya abana bakiri bato bibandanya. Aho muri mwebwe birifashe gute? Muturungikire amakuru kuri imbonesha kuri yacu ari yanyu ya Burundi News TV. Abatari munsi ya 11 barasambanijwe muri ayo makomine 3 kuri 6 agize intara ya Cibitoke, uraruko bushira uburengero bw'u Burundi mu gihugu mu kiringo kidashika ukwezi. Ubw'amakuru duhabwa n'abaharanira agateka k'abana, abasambanijwe ni abana bakiri batoyi nanone bafise hagati y'imyaka 9 na 14. Ayo makuru nyene avuga ko muri komine Bukinanyana iza mbere y'izindi zitandatu igakurikirwa na Mabaye mu murwi n'abantu batatu, babiri basambanijwe ku nguvu. Abikekwa ni imbonerakure, abanywanyi b'umumaro w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, abimba inzahabu n'abanyonga amapikipiki canke abigisha bataye akaturanga k'umwuga wabo. Niko bivugwa n'umwe mu baharanira agateka k'abana. Ni gute uyu agiye kurongora igihugu kuri ubu ngubu mushasha yoba ashigikiye aya mabi? Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu c'u Burundi. Biravugwa ko umukuru w'igihugu Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arashobora guhagarikwa umutima nk'uko bahagaritse uwa Nkurunziza. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, reka tuyabandanyirize kuri iri hohoterwa rikorerwa abana. Ikibabaza abavyeyi n'amashirahamwe aharanira agateka k'umwana mu Cibitoke ni kudahana bikikuje dosiye y'ubwo busambanyi bwibonekeza mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu gihe yari yafatanywe tonga ariko asambanya umwana w'imyaka 14 mw'ihoteli, acirirwa gupfungwa imyaka 20 n'ubutungane. Imbonerakure yasohotse ibohero rikuru rya Mpimba Bujumbura, mugwa mukuru w'ubutunzi, inyuma y'umwaka umwe gusa. Niko umwe mu barongoye amashirahamwe aharanira agateka k'abana mu ntara ya Cibitoke agaragaza umubabaro. Araheze hafi imyaka 10 ibiturire bihabwa abacamanza ni vyinshi. Ivyo birahungabanya nanone kandi bikagwira mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero biragabanya ubwizigirwa ababuranyi bagirira ubutungane. Ni ku ngingo zifatwa mu manza zijanye n'amabi afatiye ku gitsina muri rusange no gufata abakiri bato ku nguvu uburyo bw'umwihariko nk'uko umengo ntibikwiye. Ukumvikana hagati y'abakora ayo mabi n'imiryango y'abakorewe birahagarikwa n'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi, nuko bivugwa n'umwe mu bajejwe ayo mashirahamwe. Nubwo biruko, bamwe mu bavyeyi ntibarareka gukurikirana abasambanije abana babo mu nzego zibijejwe. Akenshi bagira ibibazo vy'uko canke vy'uburyo canke vyo kuronka ababafasha kuburana, canke hari igihe baterwa ubwoba bagava nanone baheba gukurikirana izo manza. Muri komine ya Murwi, imiyabaga 2 yo mu mugambwe uri ku butegetsi bari bapfungiwe mu gasho bararekuwe ku gitsure nanone
c'indongozi z'uwo mugambwe kandi bari bapfunganywe itongo bariko barasambanywa abana bakiri bato babiri, bose bafise imyaka 13, nanone bato bato bashika babiri, bose bafise imyaka 13 mu ntango z'uku kwezi turimo. Niko bishimangirwa n'umwe mu bavyeyi afise umwana yasambanijwe ku nguvu. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika yegamiye sentare nkuru ya Cibitoke aremeza ko amaze kumva ayo makuru ariko akamenyesha ko ata muntu n'umwe araja kwitura ubutungane. Mu nama y'abarongoye ibisata bitandukanye hagati mu murwi, nanone hagati muri iyi ndwi Buramatari ku ruhande rwiwe yasavye abo bakorana no guhagarika burundu ingeso zo kumvikanisha izo mpande. Yamagariye ko abarongoye kwitura ubutungane ku vyaha vyo gusambanywa ku nguvu. Clem Bizoza aragabisha uwujejwe intwaro wese ku rwego rwo hasi, abapolisi hamwe n'abakozi mu butungane k'ibihano bikomeye bitegekanijwe kuri abo mu gihe bazofatwa mu biturire no kumvikanisha abantu muri iyo dosiye yibonekeza yo gusambanya ku nguvu abakiri bato. Nayo andi makuru akomeye cyane adushikiye mu gihugu c'u Burundi kuri ubu ngubu ibintu birahejeje gukomera cyane. Umuntu yakoranaga na leta y'u Burundi yafashwe, ni nyuma yuko yakoranaga na leta y'u Burundi mu ngeso zitandukanye. Kuri ubu ngubu rero uwiyise General Kapapa wa Mai Mai yarahagaritswe ku muhingamo kuri uyu wa gatandatu. Igisirikare ca Kongo camufatiye ku rubibe rwa Kriba Ondes hagati y'u Burundi na RDC. Uwo murwi w'abagwanyi n'uwo ukorera abategetsi bw'u Burundi kuri ubu ngubu yerekana inzira abanywanyi b'umubare w'urwaruka rwa CNDD-FDD n'igisirikare c'u Burundi baja kugwanya imirwi yitwaje ibigwanisho y'abarundi icumbitse muri Sud Kivu, wagiriza gukora amabi menshi harimwo kunyuruza abantu no kubagandagura mu kiyaga ca Rusizi. Kubw'amashirahamwe yigenga amasoko yacu biravugwa ko uwo yiyise General Kapapa yahagaritswe avuye mu Burundi. Ubw'ababibonye abasirikare ba FARDC nibo nanone bamuhagaritse. Abanyagihugu bo muri ico gisata nanone bavuga ko n'amashirahamwe yigenga barashima ifatwa ry'uwo mugabo. Turanezerejwe cyane n'ifatwa rya Kapapa, dusaba indongozi zacu kumurengutsa imbere y'ubutungane mu maguru masha kugira ngo yishure amabi yakoze. Niko Mafikiri Mashimangu, umuhuzabikorwa w'amashirahamwe yigenga, yabwiye Burundi News TV. Ku mugwa mukuru wa Bwegera abanyagihugu bibuka abantu banyurujwe na ba Mai Mai Kapapa, bavuga ko bizeye ko azoriha ivyo yakoze vyose. Bamenyesha ko abanyurujwe barekuwe inyuma yo gutanga amadolari menshi cyane. Aba Mai Mai Kapapa baranyuruje abantu benshi kwibarabara Bukavu Uvira nk'uko bishikirizwa na Charles Kanyekongo, umunyamabanga wa Sheffield nanone y'ikiyaga ca Rusizi. Amakuru akomeye cyane ugukorana n'abategetsi b'u Burundi biri kuzihemva. Wise General Kapapa yahora akorana n'abategetsi b'u Burundi kubw'amasoko muri Sud Kivu. Uwo murwi nanone wiwe uri mu nkorabara zifashe abasirikare b'u Burundi zibafasha mu bikorwa bitandukanye, ugafasha n'imbonerakure abanywanyi b'umubare w'urwaruka rwa CNDD-FDD ari we mugambwe uri ku butegetsi, gutora ibirindiro ry'abagwanyi b'abarundi ba FNL na ya General Nzabampema na Red Tabara. Aba Mai Mai nibo bacira inzira abarundi ku rubuga, niko amasoko yacu avuga. Ntibiramenyekana nimba amafaranga Kapapa yari afise yari intererano y'abategetsi b'u Burundi canke yoba ari ayatanzwe n'umuryango w'aba yaranyurujwe aba mu Burundi. Umuvugizi w'igisirikare ca Kongo muri Sud Kivu ntitwashoboye kumuronka kugira ngo yishure ku bibazo vyacu. Haraheze ukwezi kurenga uyundi nanone yari yiyise General w'ababa Mai Mai Kijangara Magambo yari arongoye Mai Mai Kijangara ariko yashikanye ku ngabo za FARDC. Co kimwe na Kapapa nawe nyene arikekwa ko kunyuruza no kwica abasivili benshi akanabasahura inka nyinshi na cane cane z'abanyamurenge. Abategetsi b'u Burundi bama bahakana ko bakorana n'imisore y'abagwanyi ikorera ku butaka bwa Kongo, aho ko mu Burundi bufise nanone amakambi abiri y'abasirikare kuva mu kwezi k'umunani.
umwe yarungitsweyo mu rukurikirane rw'ingabo z'akarere ka EAC, iyindi ijanwa yo mu kumvikano kwa leta y'u Burundi na leta ya FARDC hagati ya Felix Antoine Tshisekedi na hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abasirikari b'u Burundi bacumbitse mu mazone mu ntara ya Sud Kivu na Nord Kivu mu buseruko bwa RDC. Amakuru akomeye cyane turonka mu ibanga biravugwa ko umukuru w'igihugu Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ari muri uwo mugambi wo gukorana n'abo bagwanyi bitwaje ibigwanisho no gukorana n'insoresore bita Wazalendo. Ivyo byose aravyagirizwa nubwo we abihakana. Leta y'u Burundi ataco iriko irashikiriza ku biziga vy'abana b'u Burundi biriko birashikanwa ngaha mu Burundi. Amakuru dufise nuko ibi biziga vyoba bigiye guteza imigumuko mu bene gihugu. Reka dutangurire amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru avurwa mu gisoda, amakuru avurwa ku itangazo rigiye gushirwa ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Kuri ubu ngubu hagiye gucishwa ko itangazo rikomeye cyane rigiye kuvugwa n'umukuru w'igisoda General Prime Niyongabo. Ni nyuma yuko hibonekeje amakuru akomeye cyane ku mugambi no ku ntureko yo gutembagaza ubutegetsi mu minsi iheze. Mwarumvirije ko umukuru w'igihugu ubwo yashika muri Arabia Saudite hatanguye amakuru ajanye na coup d'etat mu gihugu c'u Burundi. Mwarumvirije ko harashobora gushirwa ko umusubirira ariko vyimfata kibanza. Vyoba bivugwa ko kuri ubu ngubu umukuru canke umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo ari we ashobora gutwara u Burundi mu minsi iza. Biravugwa ko General Prime Niyongabo aka kanya ari we arongoye u Burundi kandi ari we afise ijambo. Nkuko agomba kubishikiriza kuri ubu ngubu igisoda ntikiriko kirumvikana kubijanye n'ingene biriko birakorwamo. Harakozwe amanama arimwo abazungu bavuye mu makungu. Biravugwa ko hari igihugu kiriko kiraterera iki gisoda c'u Burundi muri uyu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arumviriza ibi vyose ariko aherereye ku kiremba ciwe. Biravugwa ko kuri ubu ngubu yapfungiwe mu nyubakwa yiwe nkuko bishikirizwa n'umwe mu bagenerale bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi. Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarapfungiranye nyuma yuko ashika mu Burundi avuye mu makungu. Amakuru adushikira nuko kuri ubu ngubu ingabo z'u Burundi zoba zihejeje gufata ingingo ikomeye cyane ku kiremba c'umukuru w'igihugu gishasha mu Kirundo, kuko abaherereye muri Kirundo babishikiriza. Murazi ko ibintu bigiye gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko ibihangange biriko birarya ibiturire n'ibindi bitandukanye ari navyo biriko biribonekeza mu bijanye n'uburongozi no gutembagaza ubutegetsi. Ntidushigikiye ibi biriko birakorwa n'igisoda, ariko nanone ntidushigikiye ibijanye n'ingene abasirikare b'u Burundi bariko baradandazwa muri RDC. Amakuru akomeye cyane nkuko tubandanye kubikora ko amatoza biravugwa ko umukuru w'igihugu yoba yararungitse abasirikare. Kuri ubu ngubu umusirikare w'u Burundi yemerewe amadolari ashika 200 ariko atayo aronka ku musirikare wese yarungitswe muri RDC. Amakuru dukura mu gisoda aravuga ko abasirikare canke ibiziga vy'abasirikare vyashikanywe mu Burundi bigiye gutangurwa gushingurwa umwe. Ni nyuma yuko kuri ubu ngubu atamuryango n'umwe urekuriwe kuja mu butungane no kumviriza amakuru y'uwundi muryango woba warabuze uwabo. Amakuru tubandanya tubashitsa ko aravuga ku bijanye n'intureka ya coup d'etat ihejeje imisi itari mike yibonekeza mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ngaha turaherereye Igitega kuri ubu ngubu turiko turumviriza ibintu bikomeye cyane. Mwarumvirije tekiniki iriko irakoreshwa na General Prime Niyongabo mu bijanye no gutembagaza ubutegetsi bwa Nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Amakuru ava mu gisoda aremeza neza ko uyu munsi arashobora gushirwa ahagaragara itangazo giturumbuka riva kuri General Prime Niyongabo ibijanye n'umuntu agomba gutwara u Burundi vy'imfata kibanze nyuma yuko umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye agiye kubogozwa canke agatembagazwa. Biravugwa ko arashobora kugandagurwa nyuma y'ubugambanyi bwakozwe na Keri Nkurunziza. Bategerezwa kumuhagarika umutima nkuko bahagaritse umuhisi Petero Nkurunziza. Amakuru akomeye cyane nanone adushikiye nuko abasirikare bari mu nama zikomeye cyane kuri ubu ngubu batari kuba barumvikana na General Prime Niyongabo kubijanye no kurungika abasirikare muri RDC. Ibi biriko birakurura indyane mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Kugeza ubu General Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi ataco arashikiriza canke ngo yerekane ko ari uruhande ariko aranyonzaho ibirenge vyiwe.
Biravugwa ko Gervais Ndirakobuca afise umugambi ukomeye cyane wo kuba yashira ibintu mu ngiro kandi umukuru w'igihugu ntakurwe uburongozi. Biravugwa ko ari we ari gukorana na hafi n'umukuru w'igihugu nyaricobera General Major Evariste Ndayishimiye. Ni nyuma yuko ari we yarungikiye abasirikare bagendanira umukuru w'igihugu ubutumwa ku buryo bwa mabanga akomeye cyane, mu gihe hari umuhanuzi yari yabwiye umukuru w'igihugu ko nashika mu Burundi ari buce yicwa. Amakuru adushikiye nuko kuri ubu ngubu Gervais Ndirakobuca yoba yatanguye gukorana n'umukuru w'igihugu mu buryo bw'ibanga, ariko kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo atararonka ayo makuru. Injyane zatanguye kumvikana mu gisoda nyuma y'ivyo vyavuzwe kandi bitariko biravugwa ko rumwe n'abategetsi bamwe ntibariko barashaka ko wahoze ari umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni akurwa mu ibohero. Ni nyuma yuko n'abandi bariko barabishigikiye. Hari abasoda bamwe batariko barashaka ko kuri ubu ngubu umukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yorongora Uburundi vy'imfata kibanza. Ni mu gihe General Prime Niyongabo we abishigikiye. Izi njyane ziraza kuburizamwo umugambi wa coup d'etat canke vyoba biri bushirwe mu ngiro. Turategereje itangazo General Prime Niyongabo agiye gushikiriza. Biravugwa ko Reverien Ndikuriyo yoba yatanguye kugenderera igisoda mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni nyuma yuko umugambi wa coup d'etat ataho wagiye mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu amagara yiwe arageramiwe, biriko mu nyuma z'uko amakuru adushikiye ari uko dosiye ihejeje kuba itegurwa mu gihugu c'u Burundi. Intureka ya coup d'etat ihejeje gufata indi ntera, vyabaye nk'ikinamico mu gihugu c'u Burundi. Turategereje ibi turiko turumviriza mu gisoda n'ibindi bigiye gushirwa ahagaragara. Nirihe jambo General Prime Niyongabo agiye gushikiriza abene gihugu. Turaza kubigaruka ko abamenyesha makuru bacu bariko batugirira amatohoza mu gisoda c'u Burundi n'ibindi bintu bitandukanye. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cyane. Ibijanye no gufata abana ku nguvu nibihagarare mu gihugu c'u Burundi nkuko twatanguye tuvyumviriza muri aya makuru yacu dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Reka ndabakengurukire cyane, mu kanya turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi avurwa irya mu gihugu c'u Burundi. Iyi ni Burundi News TV.